نعم. السلام عليكم ورحمة الله نعم تعالى وبركاته. نعم كوتا إسلامو amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Mwiriwe canke mwaramutse canke ikigoroba ciza canke igitondo ciza canke ijoro ryiza bivanye naho muherereye. Dr. Swale Online TV ndabaramukije abari mu gihugu cy'u Burundi, abari hanze y'igihugu cy'u Burundi, abari mu buseruko bw'isi, abari mu manuko bw'isi, abari mu burengero bw'isi canke mu buraruko bw'isi, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari hanze y'igihugu cy'u Burundi, abari muri Tanzania, abari muri Uganda, abari muri Kenya, abari muri Oman, abari muri Saudiya, abari muri Amerika, eka abari mu mihingo yose igize isi muri Sauze n'ahandi. Imbere byose mbanje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi, wewe yadushoboje gushika kuri uyu mwanya. Ni saha si nguvu zacu canke ububasha bwacu canke kumenyekana kwacu kwa cyane oyanamba, ahubwo ni ubushake bw'Imana. Kuko bamwe muri twebwe bariko baratabaruka, abandi baragwaye bararemvye, abandi bari mu bitaro, abandi bari mu bibazo bitandukanye, ariko je nawe turi bazima, tuvuga ati amashimwe n'Imana umuremyi w'ijuru n'isi, no gushimira nyene icubahiro umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye, eka nabo basangiye kuyobora Uburundi n'abarundi, kubera yuko turi mu mahoro, turi mu mutekano, nuko tubikesha mu mpamvu nyamukuru, nuko tubikesha uburongozi bwiza butuyoboye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni igihugu kirimwo umutekano kuri bose, amahoro kuri bose, umutekano kuri bose, ubutungane kuri bose, urukundo kuri bose. Aragahora ku ngoma mutama wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse nabo basangiye kuyobora Uburundi n'abarundi. Kuri umwanya n'isaha Dr. Swale Online TV ni jewe nyene. Kuri bage bose bifuza yuko twoshobora kubafasha canke bifuza yuko twoshobora kubavura, musha kutondera ku nimero yacu ya telefone, nayo ni guteranya 257 62 899 775 canke guteranya 257 62 981 Kiganiro canje rero kiratanguye, ntangure
ndabashikirize ikiganiro ciza cyane rwose. Kuri YouTube mwandike Dr. Swale Online TV muca mutubona. Tubasabe mu byubahiro vyanyu aho uherereye hose, mutore agatebe hasi mwicare mwumvirize canke mukurikirane ikiganiro cacu. Mudufashe gukora subscribe, mugira partage na jeme. Kuri TikTok mwandiki Dr. Swale na Kerutimana. Uyu munsi uri hejuru naje kugira ngo dushobore kuganira na bene mama na bavyeyi bacu, kiganiro gikurikirana n'abantu bakuze bisumbuye, abana, eka urungano ubwo aribwo bwose, kubera yuko atamajambo mabi avugirwamwo, atamajambo y'ibiterasoni ibiganiro byacu dushiramo, kubera niwo muco w'Abarundi. Uno mwanya nino saha ngire mvuge kino citwa idayimoni, ikinyakuzimu citwa ishetani yitwa mahaba. Igishetani kenshi na kenshi ikunda kwijukira abantu b'abamama. Mugerageze neza murabe, musuzume neza murabe. Ugiye kuraba mu mashengero aho uzasanga abakozi b'Imana, abapasiteri bariko basengera abakirisu babo, muzosanga abagore aribo bakunda kugwa hasi cyane. Ugiye kuraba kuntuzeye kuri bajya anya haba muzo basanzwe bajya bagenda ku ahantu bakora ibintu by'iduwa, ugiye kuraba iduwa ikirasoma kenshi na kenshi akunda kugwa hasi n'ikini abagore cyane. Jini mahaba ama idayimoni kinyakuzimu citwa jini mahaba, idayimoni yitwa mahaba kenshi na kenshi naho nyene rirakunda gukarira abana bakiri batoya cyane. Wowe uri kuranyumviriza njituma nafashe kugira ngo ntegure kino kiganiro kugira ngo mugitegure mugitahure neza kandi mucumve neza. Sindi ngaha kugira ngo nze kugira comedy apana, njinga kugira ngo ndi serious kugira ngo ndabashikirize ikiganiro kimeze neza cyane tokanira ko. Ni kuvuga yuko ni byanashika ukandondera ntuzoze unzanira amasiyara cyane ibintu by'imikino, kuko ndi serious ku kazi, ndubahisha cyane gose akazi kanje, kuko kuko mbanzi ivyo ndimwo ivyo ari byo, kandi kuko mbanzi abo dukora kano kazi abaribo. Tugende buke buke ugerageze ukurugutwe ugutwi neza wumve ikiganiro cyacu cuno munsi. Niyaba ubuzima bwawe bw'agaciro ugerageze kurikirana ikiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu haba mu nyuma y'ibyo onya, ni kuvuga yuko uno mwanya saha ngira ngo gusigura ibimenyetso bigaragaza jini mahaba. Jini mahaba ni daimoni ribi cyane gose. Wewe mukobwa uzi kufise idayimoni ryitwa jini mahaba, ni gake cyane gose uzoshobora gutera imbere, uzoshobora komererwa neza, ukuroranirwa mu buzima bwawe bwa misi yose. Uno munsi nza kuvuga ibimenyetso 15 bigaragaza umugore agendana idayimoni yarozwe, idayimoni ryitwa mahaba. Birashoboka ugasanga wewe umuhungu cyangwa umusore mu buzima bwawe busanzwe wari umuntu warondera ukaronka, wararima ukimbura, wadandaza ukunguka, worora ibitungwa bikamererwa neza, icyo akora cyose cyaracamwo. Ariko kubera iki uno mwanya nino saha imigambi yawe itera isubira inyuma? Point d'interrogation. Aho tugirane, gerageza wibaze uyumvire. Dr. Swale tuvuga ibyo tuzi, turingagira ngo tuzane comedy. Nicyo gituma kenshi na kenshi abanyitura bandondera, uje uri umuntu ari seriye ndakubroka cyangwa nkakiyoza, kubera ari abantu usanga umenga baraje, umuntu aje kwa muganga aje gutera inkuru. Cyo bibaho cyo kwa muganga uri serious, cyo genda kuri press rege ngo gutera inkuru muganga, urabona ni muganga ngabibeze kunuko no inguri seriye, ngira murabona n'isura yanjye kundi umuntu seriye. Mu nyuma y'ivyo onya ndiko ndavuga kuvyerekeye ntarantanga bino bimenyetso 15 bigaragaza umuntu afise iki,
umugore cyangwa umukobwa agendana uburozi, agendana ikinyakuzimu c'idayimoni yitwa jini mahaba. Wowe musore ushobora kuba mu buzima busanzwe utari bwaje mu rukundo n'umukobwa, imigambi yaragenda neza, nabivuze yuko nabisigaye sinesemo kandi, ariko ubu winjiye mu rukundo ucisanga ugiye gukundana umukobwa wese afise idayimoni yitwa jini mahaba. Nukuri ugerageze utora agatebe, untegere, unkurikirane, wumvirize. Nawe musore uraza kwitahura, urahitamwo utamwa kushuka ama kufa nini moja kwa moja. Urahitamwo kutengeneza, gukora cyangwa guheba. Urahitamwo umugore kugira nte uwo mukobwa kumuvuza cyangwa kumuvuza cyangwa umuhebe. Ni ibintu bibiri, hitamo kimwe muri ibyo bibiri. Ikiganiro tutatanga ikiganiro gikomeye cyane rwose. Wanasema katika Kiswahili kutangulia sio kufika, gutangura sio gushika. Kandi ubukuru bw'umuntu cyangwa ubukuru bw'ikintu ni kuba yuko arashobora kuba ari mutoya akamenya ibyo tushobora kumenya, kandi uri mukuru umwubahira ivyo. Nawe mutoya mukuru ashobora kumenya ibyo wowe utumenya, umwubahira ibyo. Nkurabe imyaka niki cyahasi uzengere mvuge ko bihuye n'ivyo ngenda kubwire, hama nosanga bigenda bihuye ugerageze ucondere cyane rwose. Tunisha telefone tugufasha kirikare amazi atarenga inkombe. Inyuma y'ibyo iyo ukunda nyine umukobwa akuzwe n'idayimoni na jini mahaba, ni kuvuga yuko wewe imigambi yawe dotera isubira hasi. Hapana wewe nyine, no mu muryango ukomokako. Ushobora gusanga mu muryango iwanyu mwari abantu mwarondera mukaronka, mwimbura mukaronka, mwadandaza mukunguka, mutabura kugwaragirika. Ivyo bintu bizana inkomoko kuri wewe muhungu ugiye kumurondera umukobwa. Eka no mu muryango uvamwo ukadusanga muzuka muri bantu muri bimaze bitegirane bidahera. Ngira kubwira ikintu kimwe, Imana yaturemye, imaze kuturema iduhereza ubwenge. Imaze kuduhereza ubwenge, imaze kuduhereza, Imana ivuga ati genda kwisi mukore impamvu. Ndatangaza cyane rwose n'abantu bashobora kuba bagwaye, gusanga umuntu yigwariye malaria, aho kugira ngo agire impamvu agende kwa muganga kuri presser cyangwa handi kugira ngo bamupime bamuvure, ngo Imana izobiziriza muhira. Wowe byo ntabikuyeho ibyo. Ibyo ni biba gira impamvu, kuko igihe Imana irimo umuntu ambwiye ati genda kwisugira impamvu kugira ngo igire. Nimba ugwaye ingwara yose ntuzoyikira mpaka ari kugiye kwa muganga. Malaria mpaka kwa muganga, iyo uburozi mpaka urondera abaganga b'inzobere babimenyereye kugira ngo ashobore kugufasha kugutunganiza. Na munyuma y'ibyo rero ni kuvuga yuko ahanya ni ku musore. Ku mukobwa nawe agwaye ibyo bintu, ni kuvuga yuko we muzima bwawe bwose uzokwama uri umuntu wama uri muribye mu bubabare utagira uko bungana. Ushobora kuba ufise umuryango, ariko uwo muryango mukaba mutabaye mu mahoro, mukaba mubaye mu by'ibibazo, mukaba kera mwahora uja ku kazi. We musoro uja ku kazi ukagenda ugakora, ukaronka amafaranga, ukaronka umusaruro, ukaronka inyungu, ukari mukorora neza fresh. Ariko ubunya kubera winjiye mu rukundo n'uyo mukobwa cyangwa n'uyo mugore cyangwa n'uyo muhungu, ku kazi ntibigenda neza, umushahara hageze ko kumwisha ukwezi ibibazo biguma vyiyongera, haviki hakinzira iki uwo niwe jini mahaba. Jini mahaba arashaka kukubuza ukunda umukobwa afise jini mahaba. Uhora urukundwa ku kazi ukankwa, uhora ukundwa n'abavyeyi bikanka, wahora uri umuntu uvuga ari kijana bikanka, byose bikagenda bisubira inyuma. Uyo niwe jini mahaba. Uwo jini mahaba kandi numwe mu madayimoni mu binyakuzimu bitanu bibi cyane gose bisubiza inyuma
ubuzima bwanyu. Navuze ashikuni rumul murtami liyuni na kadhalika na kadhalika usinagisa kwavuga. Aha rero imbere ko nije mu kiganiro nagumye kugira ngo manira basigure neza mu vyumve kandi mu bitahure. Wowe mukobwa uraba imyaka umaze, ufite imyaka irenga yo kwabigwa, uguze imyaka 20 10 n'ingahe 30 n'ingahe. Ego hari bateba kurongurwa kwera imipango y'Imana. N'abantu ushaka gusanga hari n'iki harimo kuboko bw'iki k'umuntu. Dr. Soare sindinga kugira ngo mpinge kadara z'Imana. Apana, hariho imipango y'Imana n'ibi bintu ushaka gusanga banagize nibaze n'ikaze mu kuboko tubitahure neza. Mu ntahure. Wewe mukobwa urarusa umuhungu, abahungu baje bose baguma kubenga. Wewe mugore uragiye kubaka mu rugo, wewe ugoma umuvuga nabi, uvuga amajama. Reka kugira ngo sinabatevye ngende mu bimenyetso nyamukuru bigaragaza umukobwa canke umugore afise idaimoni vyitwa jini mahaba. Idaimoni gisambanye gose, gisutwa, riteranye cyane cyane umuryango. Mbega ibi bimenyetso 15 woba ubifise? Kurugutura ugutwi neza, wicare hasi wumvirize. Ndagusabe uninze amaso yawe n'amatwi yawe n'igikumu cyawe kugira ngo subscribe, hama ndakubwire ibimenyetso 15. Nta yindi TV muzosanga ko ibiganiro vy'ubwenge, ibiganiro byigisha ku buzima bwanyu kuvyerekeye ibimenyetso by'uburozi uretse ku TV ya Dr. Soare Online TV. Ngiki rero ikimenyetso ca mbere nyamukuru kigaragaza umugore canke umukobwa mu bimenyetso 15 bigaragaza yuko ufise idaimoni canke ugendana idaimoni yitwa jini subiani canke jini mahaba. Nico kimwe bose. Ikimenyetso ca mbere kikugaragaza wewe yuko ufise idaimoni canke ugendana nico kinyakuzimu citwa jini mahaba ni kugira nte ni kwama wewe wa mugore urayumviriza. Wewe wa mugore urayumviriza. Kawaida umukenyezi canke umugore akwiye guca bugufi. Akwiye guca bugufi. Akavuga make, akaganira make, akwiye kuba umunyecubahiro, umunyarupfasoni. Kuko tugiye kuraba hariho umugabo n'umupfasoni. Umupfasoni rero akwiye kujya kora byose kuyikorana isoni. Iki kimenyetso megire mvuge nimba ugifise wowe aho uri hose gerageze uturone tugufasha kiri kare gose. Ikimenyetso menogirane kugira ishavu rirenze cyane gose. Wewe mudamu kuranyumviriza ukabuziwe kuri umuntu w'ibishavu bishane gose. Umugore wese uko akwiye kumera, umukobwa wese uko akwiye kumera, umupfasoni wese uko akwiye kwitwara. Umupfasoni akwiye kuba umuntu w'intungane nka madamu wanje hajya anakari intungane. Umuntu w'intungane avuga amajambo make kandi ibyo avuga byose abivugana ubupfasoni kandi agendera ku mategeko y'umufasha wiwe. Dr. Nakuchiwa madamu wanje atikanye ameze neza. Nambuzi kice kimenyetso ugifite cyo onye ukabuzi kuri umugore w'indakare wo gucavura buri mwanya uvuga nabi uvuga amajambo atameze neza w'amashavu imisi yose. Menye neza ico ni kimwe mu kimenyetso kigaragaza yuko wewe waramaze kurogwa canke warabiwe ni daimoni gitwa idaimoni ry'umusambanyi gitwa jini mahaba. Mahaba ni kuvuga iki? Iri mahaba ni rivuga ni jambo rije mu rurimi rw'igiswahili, ariko ndazize mu kirundi ni shetani giki ry'ubusambanyi ry'urukundo. Mugabo urukundo giki rw'ubusambanyi, kuko urukundo kukuri mwaruzi ngene rumeze.
sikuza gusambanya akunda n'umuhungu, umuhungu akagenda ngaragukunze akamaze araza muhira agusambanya gusa urukundo. Hapana, urukundo umuhungu nyakuri cyangwa urukundo rw'ukuri arashika muhira agasaba, amaze gusaba akagirana agahabwa umupfasoni wiwe mukagira mukabana. Simvuze yuko ngo ijiri nzize kugusaba muhira, apana, yo niyindi mada. Nakunda kwetanga karero ndabeka yuko iyo shetani jini mahaba, igishitani cy'ubusambanyi ari shetani ribi cyane gose. Ikimenyetso kigira kabiri ku mumenyesho bigaragaza umugore agendana cyangwa yarozwa afise ishetani ryitwa mahaba, ubuzima bwawe ntacyo uzopfa warimariye, uzokwa mukubita manake mashanariye kubita inyuma, reverse. Ndabasaba mu byubahiro byanyu kandi mu ntunge mu mvugo nza gukoresha, nukuri ibimenyetso ndavuga ni ibimenyetso bifise akamaro kanini cyane, ibimenyetso bibi cyane gose. Nimba uzi ko bifise nukuri kwa Mungu, uburozi, ubwoko bw'idayimoni ni bubi cyane gose. Ikimenyetso kigira kabiri, ku muntu tugiye ku bakobwa muri mu nkundo n'abahungu banyu, abahungu baje kubaresha muri ko murayaga, nibwirana ni umuntu w'umupfasoni cyangwa umuntu w'umwigeme kuvuga amajambo atacubahira arimo, kuvuga hovyo, ugasanga umuntu w'umukenyezi cyangwa umuntu w'umugore ariko arishura umuntu cyambere ku muntu w'umukobwa n'umuhungu akundanye, uri kurishura shegi wa majambo y'uburofa, amajambo hovyo. Nukuvuga iki? Uza gusanga uri kurishura umuntu utaravye icubahiro ciwiwe, utaravye akamara kumariye, utaravye ubunigiki. Ni kuvuga iki? Uzosanga uri kurishura umuntu, ukurishura nk'umusheri wawe umukana mwumbiye nabi amajambo hovyo, amajambo datahurize. Iyi ngeso bayifise, iyi ngeso izokubuza kubaka, izokubuza kuja mu rukundo, izokubuza guheka nk'abandi. Raba abo mwavukanye, abo mwakuriye hamwe, batoyi wawe bose bararongowe, barabiwe. Raba wewe uracari inyuma, uracari kuraharura, hazuyu ejo agasubira uyu akaza akagenda. Gerageza, ni kuvuga iki? Ibintu rero ntushobora kubivamwo kuko ufise ikibi gutera mu ntunge neza. Hari ingeso zimwe usanga ari ingeso z'umuntu, n'izindi ngeso zimwe zifise inkomoko yavyo. Ni naco gituma Dr. Swale iyo unyituye ukambwira ubwayi bwawe, sinitaho kwanza kubanza kukuvura, mbanza kwitaho kumanza gupima kugira ngo manze ndabe inkomoko y'ibibazo byawe, inkomoko y'ubugwayi bwawe. Ku bantu bubatse ku mugore n'umugabo, ugasanga umugore ariko arishura umugabo amajambo ya hovyo, amajambo atagira insiguro, amajambo adafise urupfasoni ndundi, amajambo adafise indero ndundi, amajambo adafise insiguro. Ugasanga wewe umugabo wawe araje kwaza ikintu, uciye wishura umugabo mukankamira. Ico ni kimenyetso kigira gatatu kigaragaza umuntu wiki, umuntu w'umugore yarozwe idayimoni cyangwa ishetani ryitwa gikinyakuzimu ryitwa jini mahaba. Iyo ngeso urayifise? Nimba uyifise, gerageza urundi doctor agufasha, taruko naho uzokwama wubaka usambura, uvyara hariya ubundi hariya, ibintu nk'ivyo onya. Ibyo onya ni kigano ntanze kugira ngo ndabayereke, ndabakebura kugira ngo mushobore gusuzuma neza ubuzima bwanyu. Mbega wewe wa mufasoni we ubanye gute n'umugabo wawe mu nzu? Mbega nuri wa wundi twabona ishavurere cyane gose? Nuri wa wundi umugabo wawe umubwira amajambo turakwiye kumubwira umukankamira amajambo mukura ko icubahiro? Ibuka ko umufasoni n'ivyo kora byose ubishiye ku mufasoni, nayo umushinga na ibuka ko umushinga ntahe uzokora byose ubishiremo ubushinga ntahe. Ariko
birashika birageraho ushaka gusanga uyu mupfasoni wawe abirimwo atazi ikimutera. Murakagira Imana no munsi inje kugira ngo ndabitange kugira ngo muvyumve namwe bifise ugerageze utondere tugufashe hakiri kare amazi atararenga inkombe. Ikimenyetso kigira kane Barundi kazi kwereka imvuzuko bavyeyi bacu namwe basiki bacu. Iki kiganiro ni ikiganiro c'akamaro kuri mwe. Nimba uzikunda gukoresha ino mvugo, kuyivuga cyangwa kuyishira ahantu, ugerageze wisuzume neza kikare, urondera umuti hakiri kare, kuko bavuga ngo kwikingira ni vyiza gusumba kwivuza, kandi no kwivuza ni vyiza gusumba kutivuza. Sawa? Ni kuvuga yuko indwara y'uburozi turafise iminsi tuyirabirako, amezi cyangwa igihe runaka. Iyo bimaze kurengerana biragaruka bikazana indwara nyinshi mu mubiri, bantu amakanseri, ibiki n'ibiki. Kumbe ni daimoni cyangwa ishitara cyangwa uburozi byegereye ahantu buri cari kirekire cyane gose gushikaho cya gihimba cyangwa cya gipande kirimo burya uburozi ikice cy'ikidani gifatwa n'indwara y'iki ya kanseri. Ni kuvuga iki? Ni kudakunda ikintu cyitwa indoa. Kudakunda kwabirwa kugira amara, kudakunda kugenda kubaka mu mategeko y'Imana cyangwa mu mategeko y'abadu twara batuyoboye mu gihugu cy'u Burundi. Ukadusanga umuvyeyi akahanura umwana wiwe yuko ari mu ndoa, agize mariage ari mu ndoa yuko afunze, ngo nta buzima buhari buryoshe nko kubaho mu buzima bwa singo, mu buzima bwayebaye. Wallahi wa billah, ico ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe cyane agendana cyangwa yamaze kwabigwa. Hari abantu ngaha ku isi mugendagenda, nuko tutakunda kuvuga bitaturaba, byo tubonye turihorera. Niyo mukoresha igipimo hari byo tubabwira ndetse tutababwira. Hari abantu ngaha ku isi mugendagenda mwaramaze kwabigwa, mwaramaze kuba abagore b'amashetani b'amadayimoni, mwaramaze kubyaragira abana iyo onya mu kuzimu. Ugasanga umuntu ntago yigera akunda kuja kwabigwa, kuja kugira indoa. Ugasanga umuntu abona umenga agiye kugira indoa, abona umenga arafunzwe, abona umenga ntari mu mahoro. Ugasanga umuvyeyi akahanura umwana, barangomba kubaho mu buzima bwiza, wibere mu buzima butari bw'indoa, wibere mu buzima bw'ubusambanyi. Kuko iyo umuntu atari mu ndoa, atari muri mariage, ngo afise umwidegembyo ukwiye. Subhanallah. Wewe uhisemo kuba mu buzima, umugabo Imana ivuga yuko umugore azoheba se na nyina agende yubake niki n'umushinga nahe wiwe. N'umushinga nahe azoheba abavyeyi biwe se na nyina yubake niki, yubake n'umukenyezi wiwe. Icyo ni itegeko ry'Imana, kandi Imana ibyivuga byose ni ukuri. We rero muzagi wawe ubayeho gusukunda gusambana, ujya gusambana umwirabure twende, umuzungu twende, muremure twende, mugufi twende, ntacyo bikubwiye. Ariko kugira ngo uze mu buzima bw'indoa, ubuzima bw'icubahiro, ubeho n'umuryango wawe, uri kumwe n'umukenyezi wawe cyangwa n'umushinga ntahe wawe, ngo yangu ubwo buzima ni ubuzima bw'iki bugize bw'igifungo. Ni ukuvuga uwo muntu uzo kumva avuga ivyo onye uwo muntu aragwaye. Cyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko yuko wowe ufise ikideni gitwa jini mahamba, kuko agerageza uburyo bwose akwibagiza ibintu byose bya khairi, agerageza uburyo bwose agukurako cyangwa agufunga, agusubiza inyuma, agukura ku bijya byiza byose, agushaka ibintu bibi. Wewe uri kuranumviriza iyi mvugo ntayo uravuga yuko kubaho mu buzima utubatse ari byiza gusumba kubaho ata mugabo ufise.
nabwo bivuga byo bikunda gushikira ibyo onya nico ni kimwe bimenyetso bigaragaza umuntu afite demone gitwa gute jini mahaba. Ikimenyetso kigira gatanu uri kuranyumviza mwana mama ni kugira n'umugore cyangwa inkumi kunanirwa gushobora kubaka mu rugo rwiwe. Ejo ugize mariage haheze ukwezi kumwe urahukanye, ejo ufatanye n'ubundi haheze amezi abiri urasambuye. Ni kuvuga iki? Ni kubera iki kora ibyo biba? Ni kubera yuko wewe ryamaze kukwishira ngako kuboko wamaze kumugore wabyo, naco bituma bigerageza uburyo bwose rikwankanisha nabaza kugira ngo girente bagushira mu rukundo, kugira ngo bagushire mu nzu ube mu rugo nk'abandi, kugira nawe ugire ushobore guheka nk'abandi. Ni kuvuga iki? Ikimenyetso kigira gatanu ku nafise amademoni yitwa jini mahaba ni kugira ni kwama wasambuye, kwama wagize mariage, kwama wasambuye, kwama wahukanye, udagira udatekana mu rugo. Hajya urahukanye, hajya urahabaye uhamaze umwaka umwe, imyaka ibiri, uhavyaye umwana umwe urahukanye, aheze imyaka 6 mashallah, umwaka umwe urarongoye, kandi ugiye kubundi gende urahamaze umwaka umwe urahukanye. Nimba uzi ko ufise ingeso yo kuja hajya wahukana, aha wahukana, hariya wahukana, kandi aho usogenda habyara abana bari contraire mu cyubahiro cyawe. Imvugo nko navuga mbabarire ni naba navuze imvugo itari nziza, kuko ikirundi kiragoye, muze kutubabarira, ariko ndabashikiriza ikiganiro bimenyetso kugira ngo ushobore kubafasha mu buzima bwanyu bwa misi yose. Nimba uzi ko ibyo bifise rero ufise demone gitwa jini mahaba, jini mahaba ushobora kurivukana, ntugivuze ukarikurana utaragivuza, ukarongorwa utaragivuza, ibintu bishabigira nta rugo uzogumamo, apana. Kandi kenshi na kenshi ni umwaka umwe, imyaka ibiri wahukanye, nuko urabyumva, imyaka 3 wahukanye, ugiye kuwundi. Mwana mama canke muvyeyi wanje, icubahiro cyawe kuranyumviza, ugerageze utura agatebe n'ikiganiro kikurengane. Ikimenyetso kigira gatandatu kugirane ni kugirane ku bantu bakobwa uri muhira bakoraza kukoresha, ni kwama wagize, ni kwama wabenze bava nk'ukubenga, ni kubenga, kwama wabenze imisi yose. Hajuyu murakundanye, arashitse muhira, aratanze ibaruwa, aratanze inkwano, bagize mu irembo, abavyeyi bashitse mu rugo, impundu zirasase, ziragenze neza, hama hahera igihe ngo umukobwa aravyaza cyangwa umuhungu umukobwa aramwansi. Kwama uriko urabengwa, uno munsi ugakundana n'uyu unya, ejo ukundanye n'uyu unya, uyu akagukunda, ejo birase. Ico ni kimwe mu bintu bigaragaza ko ufise idemone gitwa jini mahaba. Mu ncamake kugira ngo ngabikirize ngaha anya, hama ikiganiro gira kabiri turaza kubandaniza ku kimenyetso c'indwi, kugira ngo ikiganiro cacu gishobore kwenda neza. Muze kudufasha gukora subscribe na partage na jeme. Hama iyi ni ikiganiro, iki ni cya mbere, iki cya kabiri naco kiraje. Hama ndabipfurije umunsi mwiza n'ibihe vyiza mu banyu no mu vyanyu. Imana ihezagire Uburundi, yongere ihezagire n'indongozi zacu, na cyane cyane ngene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi.